murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri Gakima yarambabaje kubona rije natumye atsinda amatora yarangiza akana kakanuka akana bune Rutaka kandi Rutaka sijyambere vuga ibintu nk'ivyo none wamufashije gutsinda amatora gute cyari sindavyumva ivyo bintu navyo ukumva nyene mugabo umenye ko ari ivyo iri gagipe aje ndafite icemeza ko jone yera iki vyahavuye bigenda gute Rutaka uracaja urinde nzindukiye kana ndikipe vyuka mungu vyuka egipe yati ukigira cyane kandi hota hari utubusindiriyeje iri joro naraye nkanuruko uko nimve kuri mwambwira Rutaka kuri kakanu bibikiye mu telefone kawe nukuri shaka kanyumvishe Rutaka ariko nukuri kanyumvishe ijo nico gitumye unkura mu itiro ryanje yagipe none bicone gito bivugana haki ahubwo oya ubujeni baza kwambeshe Rutaka nakubishi gute ubu maranye ibintu imisi ngana uku ikintu cyotuma John yitegembye ankora ukanuma umviriza ntamanza je nkene muri kino gitondo oya namanza je mu bisanzwe nabiguye mu giturumbuka kugihama afoza yikaravugana n'undi muntu je ntazi kandi ntiyigeze amenye ko ivyo bintu navyumvise none oya Rutaka wumvise kimbwira telefone y'amafoza yavuga cyane nkumva uyu muntu amusaba agahimbukiwe ngo kuko misiyo yayikoze neza oya kandi warujya munsi nyine kubaho ebyo naco bidufasha kuko wereka Rutaka imisiyo ziri kwinshi oya shareka nta kirimo numva amafoza amubaza ngo ubwo kuri niyo yarakumenye Rahira iyo kasi ndahira ayo majwi ndayafise muri telefone yawe Iko nuko nyene naciye ntahura ko mafoza ubwiwe ari yagereye ikore mu nda ya John rero Rudakara mu bantu bagenda barapfuye ngaho rusange mafoza tware darapo iyi abungira kwa mu mutwe sivyo gusa yagereye yico yarashigikiye mu myamamazo kandi ari umusengeza nawe yiwe naje navuye mu kajembe gati ndavyumvise nta muntu yekura mu bisanzwe atagwaye mu mutwe ahubwo arakomeye cyane Rudakara imitwe yari yapanze we ntucu yitabura wewe abone yitahura kandi nivyo nayo kupanga imitwe yo kwica umuntu bisaba ubwenge burya umukenyero wiwe je ncenda gutahura afete kuri ntiyashaka kumwica yateguye ko bamuhatsa kugira ngo cyavyagereza John na Gakima we ntuvyumva yo wa mukecuru aciye ubwenge bwinshi none kumbe jewe rero nagize ntirimwe vy'abarengero bakibaye kumbe yari mitwe kweri yo kwigiza yo ba John aho garutakara enda kwereke Ruda karaba maso wambare utoye telefone yawe nkwereke unyerekeke ayo majwi wafashe yajane mu gipolisi kimufate mafoza hama John yitegembye vrema muntu injira ntaco ego murakoze muraho amahoro madame sa yo niwe makaribu ntunyumve ariko nukuri emwe naje nukuri numvise amajwi abiri cyane bazwa rundi uri kurakira Saninya kumwinjirirako. Oya kwe twibereye ne mu kiyago muri bisumbi kivi kugira twiyibagiza inzara. Ivyo byo birumvikana. Mbega ho ndabiherehe gantutseho. Mwe numva uriko muravuga iby'inzara simwe mwenyene nagomba ndakwinginge nongere ndagusaba. Nukuru ntizu dufaranga dukeyi. Ninahembwa nzoca ndatugusubiza. Yo. Yesho nukuri mwumva kugura nayo nkuye hega mufasi. Aho imifuko yaratobotse nshuti. Ayo wopfa kumpa yose nupfa kuyakira uko nyene. Mufasi. Nukura bizi ko ndayafise utarinda gusara. Sivyo. Rabundi ubatse. None abana bo bagira. Nitungiwe niyandemye gusa. Basha rabo kungenza nukuri. Madam. Ariko bakubwiriye ko atamahera ariho ntiwumva. Ega sije. Yaje namwe murahiba mu karinzi urugero n'ukuri. Canke ngaha kuri izine yose. Aho watembereye nta wundi wo yasaba atari condo. Ni watu reka kumukarira burya biragoye. Nakura gahimo ngaha.
uko nukwigirisha condo ninda mutabaye nukwigirisha nukuri so kwigirisha wewe ntidusangiye ingoranesha aho umenya yo ngo odora aho mubiro kwa gakima mwene wanya kuyorere ubu imisara ntironka abaseruko gusa natwe twasamya abaseruko reka sha ni wifugira iryo shatse genda kwa mwene wanya kwihere ntitugowa mwesha barabamenye ati mwaratumenye umenya amacungu ndimwo kubera uyo gakima nyene mumbwira ukuri kurambarira n'ukuri yego oya abaseruko kuva kera murafise akageso kabi singeso ko kwiririsha ubukeni ati kwiririsha ubukeni ayo mayeri rero yanyu twarayahinyuye none renda kubaza kuri wewe abaseruko ntibakena rero reka gufatira mu kivunga muhungu biragoye buryo mumbarize shacondo aha honyene uri kuravuga uko ndabira rabura urupapuro mu rusome ni mu rusome murabe aha honyene nkaronse na makeyi sifise nahonca sifise yonja sifise yomva abantu bose fiti ya madeni nukuri bahagaze aho hanze barandindiriye nukuri raba ni mu ndabire uraraba neza mugabo hewe Tana ndabe ni convocation. Masha. Bagutaburije convocation ga madame. Emwe ni none wese nako ndababwira mwagira ngo nububeshe je ndagowe nukuri ndagowe simboni yonja nukuri ako gashoje ntako imana. Madame ngiye convocation. Ega bwabo ndi ntiworohewe. Ariko ako yamaze kwitura ubutungane. Kimwe no kumuriha. Canke uje gusanga ba Big Jam na John mu gasho. None wumva ivyari byo mustabira atagasho menye. Urabonye yuko atari karigirisha umupfaso. Eka sinako ndigirisha nukuri birakomeye. Je narinzi kweri ko ari twebwe abarengero gusa tutahembwe. None uribaza igituma wimvira uko? Ni kubera kahise kabitwaciye. Yego. Oya ivyo vyo condo. Ivyatubaye ko ntituravyibagira nukuri. Ikibazo naho kiri rero. Akagorane kose kabaye wumva arabandi. Uko nyene. Ariko kenshi uzusanga dufise ibibazo bimwe. Na cane cane. Dukenye bimwe malgré ivyabaye muri kahise. Uvuze ukuri. Sha ivyo nivyo nukuri. Ega nivyo byanshikiye. Ujya mbonye tudahembwe. Naciye mbona direct ko abaseruko badukoreyeko. Nukuri se. Reka ntimuvuge gutyo. Sigaho tugowamwe je ndababwiye ko tugowamwe. Ahubwo aho gucanamwe nimuze tuje hamwe. Turabe ico twokora kugira twishutse. Rega nivyo byo tworohera ntuziwe. Ico nico. Yego. Esa cyo ndabereke. Reka dutobora amapine y'imodoka ya gakino. Tugira gute? None amapine. Dutora bazakaricho. Oya, nivyo. Rega turamerewe nabi. Reka ico dukora cyose bagenzi. Niki bigitera umudugara? Oya. Je? Mushaka brigadier Mbombo. Akaduhezemo twese. Ahubwo cyo. Uratinya. Ugenda guyenda garutse. Reka turabe tugire foro tukubita inzi bipfunsisha aho rero turondere nabandi wa tube benshi dufashe uyu mudamu batarakamuta Ay, oya nukuri ntumbwire ko ka bebe kasinziriye nuko bebe uratse ingene tantine kanyenyeri yaje gushuhiye ewe baje kukoza akaba karasinziriye emwe karahumba ndakarindira tu ewe gute copine félicitations yo unzaniye amashurwe sheri merci kanyenyeri wanje none gashaka mwampa we yari kuyakuzanira eko shani bari kuyazana ivyo bugura abona vyabaye akasa mutwe hewe ubivugura bize ubwo bwana bwose wumva burira na buriya wabonye hariya buryamye mu ihangane bose n'impunzi zapfuye bugosha nabubonye yari nukuri nabubonye ndumva n'uruntu ku mutima mana we n'umuntu ntaronka nahahonyo birababaje cane apana bisanzwe je narabonye nje kuvyara mana nijiye bloke ndikondarira barababaje weho ndakwize na ca kigongo cawe ashutwa naho ho turi hano ari so tubonye nukuri ngirana kwashi yahevye irajamo ariko vrema abanyarusangi bari mu biki hariho abantu bamwe ngo ivyashikiye abanyabugo ntavyo babona kuko irati yorganiza umwe bagaburira abana basi rega ari mugabo je
ivyo uvuga nivyo mugabo umwanya umwe ndabatahura nabo none babagoburira ivyo bakuyiheye deje ubuzima bwari busanzwe bugoye bataraza ubu honyene batanguye kubinuba kuko babona umenga esha baje kubatera no kutwari duhari shakanye naho biruko ifo kuba sensible ku mubabaro basi nivyo nyene kakakanya turibegeye ko ubwo yahaye ubuhungiro biwacu nabaze hama uyu munsi bashikiwe n'ibyago tubereka akarenge vraiment yayo ifo kuba sensible Sharise ndakubwiye uwo mutima ufise si benshi ba office uretse ko hariho n'abantu ngaha bafise ububare ariko ni bake barungika mu mpunzi vyo gufungura nk'uko ubikora. Allô? Oui, allô? C'est Madame Kanyenye. Mademoiselle Kanyenye, je vous prie. C'est qui à l'appareil? Nous organisons des formations en journalisme chaque année. Ainsi, parmi les personnes inscrites, il y a une qui a donné votre numéro comme référence. Qui? Son nom est Lugina Igor. Tu le connais? Oh, oui, je le connais. Ok. On cherche à savoir le profil de nos candidats. On veut savoir Igor en tant que journaliste. Oh, je dirais un peu de mots. Igor, c'est un excellent journaliste, un bosseur qui cherche toujours à s'améliorer, bien sûr. En tout cas, c'est un meilleur élément, un vrai passionné du métier. Waouh! Je comprends que c'est l'un de vos employés de confiance. C'est vrai. Mais je dois aussi préciser qu'il ne travaille plus à Cannes Web TV, mais dans un autre média qui s'appelle Chukula TV. Ok. Kadine, je vous remercie pour m'avoir donné votre temps en répondant à mes questions. Je vous en prie. Merci. Kanye, wavuze ngo njye afise umutima mwiza. Uyo ni Igor ukutera amashurwe n'ivyo yakoze. Hewe, mu mutima neza na numva no mubwira nti Kayigoro karankinye gakora habiri hama karansezera kubera amahera. Reka gutwengaye mugabo rero sha irindi jwi rigaca rimbuza kuko vraiment nukuri je le reconnais Igor n'umukozi mwiza kandi vraiment n'umupro. Oya prema biraryoshe ntaco bibaye kabisa. No musi batetse neza nukuri. Amahoro yemwe. Ash. Bon appétit bagenzi. Mukama wanje we. Mbega mananje ibi bintu nibiki? Hemwe. Navuze nabi. Hemwe. Mumbwire basi kosa nakoze. Hemwe baragiye. Mana yanje condo. Nawe uci ugenda? Bon, oya. Bon, abo twicaranye barahagurutse. Hanyuma bon, komo nanje nari mpejeje gufungura. Naringi? Oya sha condo. Ndakwinginze ubanze urindira ico ndakwibariza nukuri. Haraheze imisi abadukorana nta numwe ashaka no kumbona mu jisho. Nabagize iki gacondo. Mbwira sha. Bon, inyishu nibaza ko yizi Madame Space. Ndayizi gute gasha. Yego. Abakozi ntibarahembwa. Amadeni bafise yabaye umurengera. Aha rero bumva bo kurya mu bisi. Mana yanje? Ubu rero nico bampora. Oho, none gasha. Arisa cicaye muri kijya kibanza cawe. Imishahara yaboneka kugi? Binashitse nawe akagira kagorana. Yaragirisha inama akababwira icabaye. None gacondo. None we kuguma winumiye abantu banangiriye ugomba bigende gute? Reka sha condo reka kuvuga. Naje ndi Arisa. Condo. Wewe ngira wonyumva. Ibiriko biraba sijewe nukuri. Aha vyitwa ko ndi comptable. Muga mahera yose ayizine. Ari mu minwe ya Gakima. Ayagera uko avyumva nukuri. Sijewe nukuri. Utirera arakubuza kuduhemba. Basha. Erega condo imishahara yase gukwira kubera yadugije umushahara wiwe wenyene. Bici biraheze. Yo, supe. Uko nukuri? Umve condo. Naragerageje kumwereka ko iyo ngingo zotera ingaruka nyinshi. Narahatswe. Yaragwakije? Umve. Ahubwo rero yanigije ko ndiko ndamugwanya. Reka kuvuga. Reka narakureka. Yewe gaye. Erega hewe ni worohewe. Condo.
nagira nkubwire ko kuva ntangura gukora kuri izina nsinzira gake ndakurahiye kubona ibi bintu biparangana taco ndi bukore ndamaramara nkaburi cyo ndi bukore n'ukuri yo basha emwe aha rero bose bazi ko badahembwa kubera wewe kuko ibi byatanguye kuva aho usubiriye Alisa agiye kuvyara yo wese mbese warago imivumo yose y'abantu bakurizi na bose rero iri kuri jewe kubera gakima gamana raba ico wokora rero n'ukuri raba ico wokora imishahara iboneke ibintu byatanguye kuba nabi mu baseruko n'abarengero ndakubwiye umveda ivyo navyo bije mu gute rero bice mugute neza na neza bamwe mu bakozi b'abarengero bibaza ko wewe supesi na gakima mwafashe imishahara yabo mukahemba abaseruko kugira mubicisha inzara yemwe jewe supesi ndananiwe condo ndananiwe n'ukuri oya madame supesi ntunanirwe ahubwo duhaguruke turabe ico dukora ibintu bitarayangara kwibi bintu bikaze harakogwa ikiga yemwe mu kurindira kumenya ikizokogwa reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhejeje kumva ikiyago c'ugwaruka ruteramiye kwa mafoza mbega niyihe nyifata ikwiye muri ibi bihe bariko baracamwo intererano z'uno musi tuzihere kuri gato Leandre ava imusigati ku mutumba wa Kanazi ahitwa mu Kiririma yagize ati mu kiyago c'ugwaruka gwari kwa mafoza ati nyifata ibereye muri iki gihe barimwo yari yo kuja kubaza impamvu batanose agashahara kabo ati byanse bakitura ubutungane aho kumviriza amafoza ashaka kubacanishamwo aho ari abaseruko ngo bashaka ko barengero bicwe n'inzara kumbe atazi yuko hari n'abaseruko batanose akagashahara ati hanyuma bagaheza bakamenya ko ukuri gushirira mu kuyaga kandi inama isumba ingimba Manaseni y'ubuntu w'Inyagasasa muri komine ya Matana ubakaba twumviriza mu ntara ya Bujumbura yagize ati ifatiye kunyifato y'ugwaruka ruteramiye kwa mafoza ati bakwiye kugaba ntibagwe mu nyoshambi ya mafoza ati kuko wewe yironderera inyungu ziwe gusa afatiye ku bihe barimwo atahubwo nibumvira impanuro za condo z'uko ivyo basaba bo bisaba bisunza amategeko batarinze kugumuka ati bibuke ko iyi kuburi itakujya ati kandi nyanka kubwirwa ibwirwa nuko amasa tukuye ati nibemeriza impanuro nziza nibaze bicuze ataco bagikiza. Undi munyanya yatwandikiye nini yo ngabo Adelin ava igitega ishombo rusi yagize ati numvirije ikiyago c'ugwaruka ruteramiye kwa mafoza ati mu bihe nk'ibi bariko bacamwo ugwaruka rurakwiye gutahura ko benshi baharanira inyungu zabo no gucanishamwo ati abonse rimwe canka bunzu bumwe ati rero bo kwirinda basesa nkuyoze naboza babahendesha imfashanyo igamije kubuza amahoro abandi ati bakirinda gukoresha inguvu muri ibi na biriya atariko haragahaze hakabukumvikana ati canke bakitura ababatunganiriza. Bigirimana Focus wo wibutanyerera muri zone Marangara ku mutumba wa Makaba akaba twumviririza mu gihugu ca Tanzania yagize ati inyifato nziza muri ibi bihe bariko baracamwo nuko bokumviriza ivyo condo ariko arababwira kuko ndamwumvirije yavuze ukuri kuzuye kanatsinda abashinga ntahe nka condo barakenewe mu mugwi mu ma equipe ndetse no mu mashirahamwe mu ntumbero yo kuremesha amahoro n'umutekano mu vyo muhurikiyemwo ati nayo abatamakazi nka mafoza tukabima amatwi tukabamirira kure ari nabo bajyanisha abantu kanateza uruhaga mu migwi ati rero intwari nka condo zirakenewe mu micungararo ati na cane aho abantu bahurira bakaremeshwa ivyabo bazobironswa atangorani bayemwo ati kuko ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe. Nimbona Abraham avuka mu Ruramba mu Kayokwe muri komine Mwaro yagize ati inyifata ibereye muri bibihe ubwo gwaruka ruriko ruracamwo nuko gosubiza amaso inyuma rukaraba muri kahise aho gwaruka gwahenzwe n'abantu bagamije gushika ku nyungu zabo mu kubahendesha ibinabiriya kugira bemere bakore amarorerwa mu turere dutandukanye tugize igihugu ati nkuko abakokeza umudurumbanyo baba bifitiye vyangombwa babonye ivyo bifuza gushika ko bitagikunze baca bafata inzira bakura meza ati gwagwaruka nako gwahenzwe uca rusigara rurawota bamwe bakisanga mu gasho yarangije ahanura ugwaruka rucumviriza abasesa nkuyoze ko bomenya ko umube gito agutekesha inkono y'ikibi yamara gusha akayigutana.
Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Furera Aimable arangurira ubutumwa kuri paruwase ya Kristerwa muri Cibitoke yagize ati numvise ikiyago c'ugwaruka ruteramiye kwa Mafoza inyifata ikwiye muri ibi bihe bariko baracamwo nuko batokumviriza amabwire ya Mafoza ahubwo bo kwitura aba batunganiriza hakaba ubwa mbere ikiyago c'abakozi n'abari mu burongozi bwa izine bakabaza igituma badahembwa ati hako boja mu vyo kuja mu mishwano yo hava yandurukamwe ingwano hagati y'abaseruko n'abarengero ati Mafoza we ashaka ko bomera amagabo agategura intambara canke imigumuko ati ivyo vyose nivyubaka birasambura ati kuko inama isumba ingimba ati naha mu kibani wacu turabona canke mu bindi bihugu turumva ko imigumuko ivyara karambaraye igasambura itunga rusangi ati kandi ugwaruka nigo gwama ruhendwa nkuko Mafoza yariko agwinjiza mu kugumuka ati kuko ariko ruba rugifise amaraso ashushe ati kandi rufise inguvu ati rero no hanu rugwaruka kwama rushishoza rukareka guhendwa ati kuko rugeranye ko nigo rutabwa mu ibohero atubugira kabiri nuko vyanse mu burongozi bwa izine ko babatunganiriza inyuma y'ikiyago bo kwitura umuyobozi mukorajejwe ivy'akazi ati vyanse bakitura ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ataho hose abaruguhuza impande zibiri mu gihe vyanse bakitura sentare y'ubudandaji ati hakugumuka kandi ari vyo bikwega karambaraye mu gihugu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko twaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega muri ibi bihe bitoroshe abakozi ba izine bariko baracamwo hoko gwikingo bagume bafatanye mu nda bataravye ubutandukane bwabo ndasubiramwo mbega muri ibi bihe bitoroshe abakozi ba izine bariko baracamwo hoko gwikingo bagume bafatanye mu nda bataravye ubutandukane bwabo akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nimutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 935 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho mu ndwi zokurikira cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza